nkuko n'uyu munsi abana b'Imana twitwararika imigenzo gusumba uko twitwararika ijambo ry'Imana ico rivuga. Haleluya. Ugasanga abantu bubakiye ku migenzo, ariko ico Imana iri kwira gusaba we nanje nukuba mw'ijambo ry'Imana. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura reka tubanze dusenge. Uri mwiza data, ugira neza muvyeyi mwiza. Uri Imana twitwararika, uri Imana yatugiriye neza, watuvyuye amahoro, kandi mw'Imana no tuvyukiye mw'ijambo ryawe. Ni ivy'igiciro kinini kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo kuba gusa umunsi umwe imbere yawe buruta kuba imyaka igihumbi hanze. Rero turanezerewe ko igitondo tuvyukanye amashimwe mu mitima yacu, tuvyuke tuvuga ijambo ry'ubwami. None mukunzi mwiza ubishimirwe kuko inyota yose niwe witanga, kuko ari wewe utuma mw'Imana umuntu ahabwa inkomezi zo kuvuga ndetse no kuvuga ivyawe. Urakoze rero ko nuko wemeye ko abana b'Imana baza gutabagwa biciye muri iri jambo. Urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro n'ishimwe biri vyawe ni mu izina rya Kristo Yesu nsenze gutyo, amen amen. Ndashaka ngo tuganire turabe ububi bw'idini. Haleluya. Umukristo wese vy'ukuri ndamutera intege ndamubwira ngo hunga idini kuko idini ririca. Haleluya. Idini ntirijana ku Mana, idini ntirikiza, idini ni ribi. Haleluya. Reka turabe dusome ijambo ry'Imana muri Yohana, turasoma gice ca 5 duhere ku murongo w'10. Haravuga ngo nuko abayuda babwira uwakijijwe bati, erega ni ku isabato ntivyemererwa ko wikorera ikirago cawe. Nawe arabishura ati, uwankijije niwe yambariye ati ikorera ikirago cawe ugende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde yakubariye ngo wikorere ugende? Ariko uwankijije ntiyarazi uwo ari we, kuko Yesu yaciye yigira, kuko aho hantu hari abantu benshi. Hanyuma y'ivyo Yesu amubona ari mu rusengero, aramubwira ati, daba wakize, ntugasubire gukora icaha kugira ngo ntuzobone ibiruta ivya mbere. Uwo muntu aragenda abwira abayuda ko ari Yesu yamukijije. Nico catumye abayuda bahama Yesu kuko yakoze ivyo ku isabato. Amen. Urumvise ingene abayuda bitwararitse imigenzo gusumba kwitwararika umuntu yakize. Iri jambo ni rya wa muntu yari amaze imyaka 38 ku kidengeri. Urabona kumara imyaka 38 uryamye ahantu utagira umuntu numwe akuraba, bisigura ngo abantu biwabo bose bari baramuhevye, bari baramutaye, kuko murazi ko abana b'abantu turarambigwa, dukunda ibintu vyoroshe. Nta umuntu yo kugwaza imyaka 38 nukuri ntabaho, baramutaye abantu bose. Hanyuma Yesu ngo araza, ngo ari ku munsi w'isabato, ngo hari kuri cyo kidengeri. Murazi ko ngo amazi yisuriranya, umumarayika w'Uhoraho akaza, ngo umuntu umwe gusa yatanga abandi kujamo, ngo niwe yakira. Rero kubera ata muntu yari afise amufasha, umva ntivyakunda ko yivyura ngo yiteye, kuko hari abandi bashasha bahari bari ngaho bafise abantu babagwaje baguma bacunze, hama bakaca banyakura umuntu wabo bakamutereramo. Ariko we nta muntu yari afise. Yesu kuko ari umutunzi w'imbabazi, haleluya, ngo aramenya ko ari umuntu arushe, aramenya ko ari umuntu agorewe ku kidengeri. Araza ngo aramubaza ati, urashaka gukira? Mwumva ingene yari yarihebuye, aho kumwishura ati ndabishaka, yamubwiye ngo nta muntu mfise. Haleluya. Ariko ndashima Imana ko umuntu yari ahashitse. Hanyuma ngo Yesu aramubwira, tumviriza, ikorere ico kirago cawe ugende. Hanyuma abayuda ngo bamubonye, ngo aramubwira ati, we nta soni kwikorera ikirago ku isabato? Aramubwira ati, jewe ndacikorera kubera iki? Uwankijije yantegetse kucikorera. Aramubwira ati, yagukijije ninde? Ati, ntawenzi. Ati, je nabonye umuntu aza arambwira ngo nikorere ikirago,
ati hanyuma ambwiye ngo nikorere hama ndahaguruka numva inkomezi ziraje mu mubiri wanje. Urumva umuntu amaze imyaka 38 aryamye, bantu b'Imana ni gitangaza c'Imana nyene. Ubundi bari kumugirira amakini, bakamugirira ama massage, bakagira ibintu n'ibindi kugira ngo imitsi isubire kugoroka. Ariko ijambo rya Yesu, haleluya, ijambo rya Yesu ruhagurutsa n'ibimuga, ijambo rya Yesu rirazura n'abapfuye, haleluya. Ryazuye umugabo arahaguruka yikorera ikirago ciwe aragenda. Ngo hanyuma ngo ari mu sinagoge, ngo Yesu araza, hanyuma ngo aramubwira tumviriza renda kubwira ati ntuzusubire gukora icyaha, ati kuko niyo wasubira ati ibizoba nyuma bizoba ari bibi. Ngo acari kwabwira abayuda ati rero wa muntu yankijije ni Yesu. Ngo aha hepfo uri kurasoma ngo barashavuye baja kubwira Yesu ati ni gute wewe ushobora kuja gukiza umuntu ku isabato? Urumva idini ngena riri, urumva umuntu amaze iyo myaka yose nta kibazo yarabate, ariko ikintu cari kibateye ikibazo ni dini n'imigenzo, haleluya. Nkuko n'uyu munsi abana b'Imana twitwararika imigenzo gusumba uko twitwararika ijambo ry'Imana ico rivuga, haleluya. Ugasanga abantu bubakiye ku migenzo, ariko ic'Imana iri kwira gusaba we nanje nukuba mw'ijambo ry'Imana, haleluya. Tukagenda uko ijambo ry'Imana rero tugakora nkuko ijambo ry'Imana ridusaba, haleluya. Niho dushobora kugira iki, kugaragaza ubuzima bw'Imana, kuko Imana irashaka ko twimenya, tukamenya abo turibo, tukamenya ico twahawe, tukamenya ico twahindutse, haleluya. Kubera uyu munsi abana b'Imana twahindutse abami n'abaherezi, haleluya. Nta muntu akwiye kwisuzugura, nta muntu akwiye kuvuga ngo sinshoboye, kuko uwaremwe wese afise igituma yaremwe kandi afise n'ico yaje gukora muri inosi, haleluya. Ngo ariko idini ryo murumva ko idini rigendereza imigenzo, haleluya. Uyu muntu je haraho nkora ndamwiyumvirako, ako ndibaza umubabaro yagize bariko bamubaza ivyo bintu. Urumva nta wahora azana ngo namubare ati reka tuze tumufashe. Umva idini ntibishobora kugufasha, ntishobora kugukorera ikintu kizima kizo guteza n'imbere, ntibikunda. Ariko bo babashaka gusa ukora ivyo bo bashaka, haleluya. Nta n'uwigeze aza kumuraba ngo amufashe amukura aho hantu amuterere muri ico kidenge, mugabo kubera babonye akize barahagurutse, haleluya. Idini niko rimeze, haleluya. Idini niryo gisha umwami. Kubera iki? Kubera babona ko ariko agenda abakura ko abantu, kuko abantu benshi bari basigaye bahurumbira Yesu, hanyuma bakaca barondera kumwica kuko ariko asuzuguza iki imigenzo bagenderamo, haleluya. Rero nk'abana b'Imana nukuri tuve mu migenzo, amen. Tureke kunamira ibishushanyo, tureke kwikubita imbere bitagira ikimazi, ariko turongogwe n'ijambo ry'Imana, haleluya. Niho tuzoba vy'ukuri abigishwa ba Kristo kandi tukagira n'ubuzima buhimbara Imana, amen. Ngaha uyo muntu ngo aragenda abwira abayuda ko ari Yesu amukijije, ngo nico catumye abayuda bahama Yesu. Murumva bamuhamye kubera tanguye gukora ibi akorera abantu neza, kandi ngo kuko abikoze ku isabato. Kandi Yesu avuga ngo jewe naho yo bintama yanje imwe gusa ngo iguye mu ruzi no yirekera ari ku isabato, niho mworekera inka yanyu yaguye mu mazi mukareka kuyikurayo, inka yabo boyikurayo. Ariko umwana w'Imana, ariko ko Yesu wamutabaye bumva ko zicaka rondera kumwica, haleluya. Bantu b'Imana, idini ni ribi, idini turihunge, kuko idini nta muntu numwe rishobora gukuza, nta muntu numwe rishobora gushikana ku rugezo abigikoresho gihimbara Imana, ntibishoboka, haleluya, haleluya. Kuko Imana ntishaka idini, ishaka ko duhinduka abigishwa ba Kristo, haleluya. Nta n'idini yasize Yesu nono, ariko uyu munsi abana b'abantu nitwe twazanye amadini, ariko Yesu we yasize abigishwa, haleluya. Rero ndakwifuriza guhinduka umwigishwa wa Kristo, niho uzohimbara umutima wiwe. Imana Data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimiye. Uri Imana nziza kandi Imana itwitwararika kandi dukunda, nico gituma ku munsi utubwira amajambo adukura mu mwiza kugira ngo tumurikirwe n'ijambo ryawe, dushobore kuba abana bazima bubahisha izina ryawe. Rero mwami Imana ureke ugire neza umuntu wese azokumvira ijambo, rimufashe rimutandukanye n'ibyo yizera bitari byo, ariko twizere umwami wacu kuko ari we wenyene nyanduruko yo kwizera kwacu. Urakoze nyaguhoraho kuvyumvise kandi kwemeye kubidukorera. Icubahiro, ishimwe
bibi vyawe. Abandi ndabisenze ndavyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.